cyaha cy'ubutinganyi n'icyaha kibi nico cyatumye uburakari bw'Imana bumanuka. Imana irimbura Sodomu na Gomora. Sodomu irayirimbura, irimbuza umuriro kubera icyo cyaha. Kariya karere karimwo umwuka w'ubutinganyi, karimwo impemu y'ubutinganyi. Bisigure ko ubutinganyi kuva kera bwamyeho. Bwahozeho kuko Sodomu na Gomora burya icyo cyaha cyariho cyane. Ntabwo ari ibintu byadutse uyu munsi, byahozeho kuva kera. Mugabo ni icyaha kibi cyane gifise umuvumo mubi cyane. Urya muntu ashobora kuba yabikora afise mission yiwe. Kuko none uri mu busambanyi, ugeretse ko kwifata video, ugeretse ko kuzibika. Muri kazoza uri gutegura iki? Uno munsi abantu benshi turiko tubaho ubuzima, abantu si benshi bose ikintu cyose umuntu agikora kubera impamvu runaka. Uyu mugabo yakoze ibi bintu arafise impamvu yamutera gukora bino bintu. Kumbura ashobora kuba yaratumwe, hari mission yatumwe, ugasanga afise ikindi kintu kanaka ari karashaka gushika ko wewe cyatuma bikajya ama video kugeza aho usambanya umugore w'umuntu w'umutegetsi, ubona ko ashobora kuba yona kwica mugabo video yuko ayibika ntwibwire ko izoboneka. Uribaza ico kintu. Aba mama rero, abagabo mwubatse, mwumve ko ari biteye isoni. Izo video zirateye isoni, kandi nawe nimba ufise iyo ngeso, kuko Baltazaro yagize 400 nivyo n'uwagize umwe burya bose bakoze icyaha kimwe. Konyera mbere y'Imana gihanwa cyo kimwe. None hariho umuriro w'abasambanyi w'abasambanije n'uwasambanije umwe. Nagira ukoze kenshi Imana iki yongeza amagakoni akaye. Yes my people, reka ndabaramutse nongere ndabifuriza ibihe byiza. Of course uyu ni munsi kandi umunsi udasanzwe, umunsi w'amahirwe. Mba mvuga ati nugushimira Imana uko bukeye nuko bwije, usanzwe uri muzima naho nyene ugashimira Imana. Ibintu bikabandanya bigenda neza kwa kundi nyene hahandi. Yes. Ni Buja Town TV bakunzi bacu mwe mudukurikirana buri munsi. Dutangura ikiganiro buri gihe tunabashimira kuba barakoze subscribe abatarayikora nabo. Ni bafyonde hariya ku gakengeri. Wanashima bazo barabona notification buri ko dushize ikiganiro. Ikiganiro cabubatse cyabuyigishije basigana commentaire hariya anya. Muramumenyereye abari kuri mikro ya kabiri, mu gihe nanje mba ndi kuri mikro ya mbere, n'umukozi w'Imana. Sinosubira mu kumvuga mu izina y'ika batabonye ikiganiro twakoranye mu misi heze, ni Roger Nduwimana, umu evangeliste, aho twari ko turavugana mu misi heze kubijanye n'ama ministère yivuga butumwa, kubijanye n'ubuvugishwa butandukanye. Reka nongenda kuramutse cyane papa. Murakoze cyane, turabaramukije natwe. Amahoro y'Imana abane namwe. Imana bahumugisha cyane. Twishimiye kugaruka muri studio ya Buja Town TV. Merci beaucoup. Reka ndabashimire ku kigoro nakanya mungiye kudutiza. Murakoze cyane. Intama z'Imana zimerewe gute hariya? Zimeze neza. Imana iri kirakora. Kirakora. Ego, Imana iri ku kazi. Imana iri ku kazi. Natwe abakozi bayo turiko turakora. Kandi burya hajya ngo Imana yararuhutse ku munsi ugira gatandatu. Ego. Ku munsi ugira indwi cyane. Ni ku munsi ugira ku munsi ugira indwi. Ego. Ariko twe turakomeje. Turakomeje. Ego. Mbega uvuze ngo Imana iri kirakora. Of course Imana ikora mu buryo bwinshi cyane mu buryo bw'imwemo. Turi ngaha kugira dushitse isezerano kumbure. Mbega ibihe turimo cenda kubaza nakabazo ka mbere. Koko nibihe vya nyuma canke nibihe vyiherezo nkuko kenshi mu buvugishwa bakunda kubivuga. Nikiye kimenyetso kibitwereka Roger? Ibihe turimo by'ukuri nibihe vy'imperuka, ibihe vya nyuma. Kandi ibimenyetso ubuzima isi y'uno munsi iri kirabamwo buragaragaza ko ari ibimenyetso by'ibihe by'iherezo. Ubuzima nyene ubona tubayeho, ibigenda biracaho ku isi, ugenda uraraba mu binyamakuru, ugenda urasoma ivyandikwa, uko abantu babanye uno munsi, biragaragaza ko ari ibihe by'imperuka, kuko ubona ko ari ibintu
bitahozeho, ibintu bitahozeho. Ubuzima ye bw'uno munsi uri kuraburaba urabona ko ari ubuzima buriko buratuganisha ku mperuka y'isi. Uvuze ngo n'ubuzima butuganisha ku mperuka y'isi, cankenera kumenya mbega nko mu gitabo cy'ivyahishuriwe kenshi niho numvise ngo hariho ngo haravugwa ngo ibimenyetso bizoza. Mbega koko nta yindi myaka myinshi dusigaje ko ata muntu n'umwe azigiye isi izorangirira? Bigenda gute basi kugira mutumenyeshe nk'abakozi b'Imana ko turi mu bihe vya nyuma? Ntitwaca tuvuga ko ari uyu mwaka canke tuvuge ko ari mu mwaka uza. Ibijanye n'igihe cy'iherezo nyezina kizwi n'Imana. Twe turaba kubigaragara, tukaraba ibimenyetso, ubuzima turiko turabamo mu isi, ibihe birimwo biraza, nivyo bitwereka ko kumbure turiko turegereza ibihe vya nyuma. Ariko ibijanye n'imyaka dushobora kuyimara myinshi, mugabo kandi iyi myaka myinshi ibiriko birayikorekeramwo. Mu yandi majambo, kubera kuko umuntu wese ku giti ciwe akwiye gucunga iherezo ryiwe, kuko turashobora kuvuga duti ibihe vya nyuma biraje, ugasanga hariho umuntu ariko aravuka uyu munsi Imana ibona ko azoyikorera muri kazoza, mugabo ugasanga wewe ibihe vyiwawe birakugezeko. Yani majambo bivanye naho tubona isi kiragera, umuntu wese akwiye guhora yiteguye ku giti ciwe. Hanyuma ibihe vya bose byo kuza kwa bose biri hafi navyo, kubera ibimenyetso turiko turabaho mu isi. Urabona ko ari ibihe by'ukuri biriko biratuganisha ku iherezo. Yes, ndabivuze ko hariyo mu minsi hari ikibazo ciganje cyane ku isi. Ndakivuga kuko ni kibazo kiriko kiravugwa cyane cyane mu bw'abakozi b'Imana, mukakivuga ko cyane gose. Dufate nko kibazo c'ubutinganyi, aba bana bahuje ibitsina. Mbega koko imbere y'Imana ico caha mu kivuga kiki canke ni icaha kimeze gute mu nyonga z'Imana? Cyaha cy'ubutinganyi ni icyaha kibi, nico cyatumye uburakari bw'Imana bumanuka. Imana irimbura Sodomu na Gomora. Sodomu irayirimbura, irimbuza umuriro kubera ico cyaha. Kariya karere karimwo umwuka w'ubutinganyi, karimwo impemu y'ubutinganyi. Bisigure ko ubutinganyi kuva kera bwamyeho? Bwahozeho kuko Sodomu na Gomora burya ico cyaha cyariho cyane. Ntabwo ari ibintu vyadutse uyu munsi, vyahozeho kuva kera. Mugabo ni icyaha kibi cyane, gifise umuvumo mubi cyane imbere y'Imana. Rero ni icyaha giteye ubwoba kibi cyane. Rero uyu munsi aho bigeze, urabona ko ari icyaha kiriko kirakuzwa cyane, kandi ukabona umenga gifise n'abagishigikiye. Ariko ivyo navyo ni ibimenyetso byo gukora kwa Satani ku isi. Ni ibimenyetso byo gukora kwa Satani ku isi, ubwo Satani abashaka nawe kwigaragaza mu gukora. Afise abakozi nawe, niba Imana ifise abakozi, burya na Satani nawe afise abakozi. Ifise abakozi bakora bagaragaza ububi bwiwe ku isi, nkuko hari abakozi b'Imana bagaragaza ubwiza bw'Imana ku isi. Hariho n'abakozi ba Satani baza kugaragaza ububi bwa Satani ku isi. Rero ivyo vyaha urabona ko uno munsi umenga birimwo birashigikirwa, usanga n'ababikora umenga ntibagifise isoni, ntibatinya, nibarabara barigaragaza ku marezo sosho bakivuga. Niho ubona ko bibaye bibi cyane. Turaho nyene uvuze ko ari icaha kibi cyane Imana yanga. Uno munsi urashobora guhura n'umujene cyangwa ugahura n'umuntu akavuga ati je navutse ndoko nyene, je nkunda umugabo nkanje, je nkunda umukobwa nkanje. Koko abo bantu bamaze kubibona canke bamaze kwiyumvamo ko ariko bavutse, koko Imana irafise abantu yaremye baremewe gutwara abo bahuje ibitsina koko abakozi b'Imana? Ntabwo ariko bimeze. Ni mpemu iba yaramufasha, ni mpemu hano ku isi. Twese tuvuka Imana idufise ku mugambo umwe, kandi Imana yaturemye kumwe. Mugabo uburyo ivyo duhure navyo hano ku isi n'uburyo tuba hano ku isi nivyo rimwe na rimwe biza bikadufata. Ugasanga umuntu ahisemwe kuba ikintu runaka. Ukuje nahisemwe kumuvuga butumwa, hari abandi bahisemwe kuba abapfumu, hari abandi bahisemwe kuragura. Ugasanga n'umujene mugabo n'umupfumu.
canke yirirwa muri ivyo. Umwe yahisemo kuba umunyamasengesho asenga Imana aronderera umugisha mu Mana, hari undi avuga ati jewe nahisemwo nzoronderera ahantu hose no mu mangetengete no mu biki mugabo nshike kuco nifuza. Rero ubuzima bw'amahitamwo tubamwo tugeze hano ku isi nibwo buza kutugaragaza, ariko ntago bisigura ko Imana yaremye umuntu ari umutinganye ku giti ciwe. Oya. None uno musi nabo abariko barabishaka ko bija mu mategeko gamukozi w'Imana. Ni kwisi nyene rikiramera, ni isi y'imperuka niko bigomba kumera. Niyo mpamvu umuntu wese ku giti ciwe akwiye kuyubara. Bibiliya iravuga ngo umuntu, Paulo niwe yari karabivuga, aravuga ngo uwiyubara uwiyumvira ko ahagaze yiyubare ntagwe, kuko ibigwisha birahari. Birahari ibitsitaza birahari. Rero umuntu wese yumva ko by'ukuri ahagaze yiyubara atagwa, ahubwo afashe n'abariko baragwa gusubira mu murongo w'Imana. Kumva nyene umuntu w'umugabo araryoherewe no kubana n'umugabo mugenzi wiwe. Nibara. Nibara vrema. Mbega koko watanga uvuga ku bintu vya Sodoma na Gomora kiriya gihe. Uno musi nkawe ko barabifata yuko turi mu bihe vy'iherezo cyangwa mu bihe vya nyuma kubera ico caha congeye kugaruka. Koko niko biri. Erega ico caha ntabwo ari cyo kigarukanye ibihe vya nyuma. Oya. Ibihe vya nyuma biriko bigarukanwa n'ibimenyetso byinshi ku isi. Ku isi hari intambara. Erega ico caha c'ubutinganyi ni cyaha kibi cyane, mugabo cyo caha hari hano. Hari abariko barapfa bazira ubusa. Hari ibihugu tubona ku marezo social birimwo intambara, birigo barakororera kwa mabombe. Bijya bihugu hari inzo yazipfirayo. Hari abantu bapfa baziza ubusa batazi ico bazira. Bapfa politike z'abarongoye. Hariho n'ibindi vyaha byinshi cyane biriko biraba ku isi, mugabo vy'ukuri biravye bigaragara ko ari ibimenyetso vy'imperuka. Vy'imperuka. Ubu uravye abantu ntibagikundana, abantu bose barabaye nk'ibikoko, umuntu wese yiyumvira ku vyiwe. Ubuzima nyene bwaratwaye abantu, umuntu wese avuga ati n'ubuzima, gasanga umuntu wese yumvira ku vyiwe. Paulo rero yarabihishuye avuga ngo mu gihe cya nyuma umenye ko hazoba hariho abantu bikunda badakunda babo, abaguranyi, ibirandamuke, abanyenziga, abanyeshari, abantu bafise ibi bitandukanye. Rero icyaha cy'ubutinganyi kiri mu bindi bimenyetso vy'ivyaha ku isi biriko biragaragara kandi bigaragaza ko ari igihe c'imperuka. Uno musi hari umuvyeyi ashobora kuvuga ati abayeho atazi yuko fatafise nk'umwana yibasiwe n'iyo ngeso canke agira mu ivyo bikorwa. Ku bwanyu mwavuze ko ari nk'umuvumo. Mbega mu miryango, fatira mu miryango, ku bavyeyi bakora iki? Mu bisanzwe ubundi umuvyeyi ategerezwa kuba hafi y'umwana wiwe cane. Icambere, umwana wawe mukurize umurerera mu Mana. Ndakubwire raja jewe nkiri mutoya, papa yahora anjana gusenga. Kandi kubera mugakuku nabona umenga abandi bana basigaye bariko barakina umupira, basigaye bariko barikinira amabiye n'utundi tutuguruguru tw'abana, nabona umenga barandenganya. Ariko uyu munsi indero banderesheje irangiriye umumaro. Kandi ningiriye umumaro gusa, igiriye n'umumaro n'abandi. Abariko baradukurikirana bakakira aya majambo ashobora kubagarura mu nzira y'Imana, kubatera ivyizigiro, kubasubiza mu murongo w'agakiza. Cyukuri bariko bavyakira, mugabo hari ahantu vyavuye, hari uburere nahawe. Rero abavyeyi turabasaba kuba hafi y'abana banyu, mubarereshe ijambo ry'Imana. None hariho nk'umumama ushobora kubona asohokanye n'umwana, ugasanga umumama yambaye ijipo igera hano, ijipo igera nga imini jipo, sinzi nimba ari imini jipo ntumbaza, cyangwa ugasanga yambaye akakabutura kagera nga, n'umuvyeyi kandi afashe akaboko umwana wiwe. Umwana wiwe kumbure aracari mu myaka 3, ngabona ko urumva nikazo kwambara izisoneye kandi nyina yambara izigera. Hanyuma rero umwana agacaba hirya y'ivyo, agacaba mugenzi wa telefone cyane gusumba. Hari nabo usanga bafise amateleviziyo yabo mu vyumba vyabo,
ntuzi ivyo aba ariko arakurikirana, none uzomenya gute umwana indero yiwe? Indero ko muhurira ku meza mufungura gusa, wiriwe mu vyawe. Rero ni ingorane cyane ikomeye ku vy'ukuri. Kimwe mu bintu Imana izobaza abavyeyi, izobaza impamvu batigeze barerera abana mu gakiza. Izokubaza impamvu umwana wawe wamuretse ngo yicwe na biriya, ukamureresha turiya na turiya. Rimwe na rimwe ugasanga nawe ubwawe wamubereye inzira mbi, kuko hari igihe nimba umwana abona nyina yambara akaminiji akagira ngaho, none we yo kwimvira cyate mama nivyo akunda, nivyo bimubereye, nawe aca yambara ivyo. Rero abavyeyi barakwiye kuba hafi y'abana babo mu buryo bwo kumenya nivyo umwana ashobora kwandura ingeso hanze akazigira amabanga utabizi, ariko iyo mubaye hafi cane ugera igihe ukabimenya. Yego. Atira abavyeyi babe hafi abana babo. Mukozi w'Imana Roger, uno munsi uravuze hagati aho kukijanye na ngurukana bumenyi canke telefone, aho uno munsi dukozwe canke isi ahigeze tugeze aho tubeshwaho na ngurukana bumenyi. Novuga gatonya hari inkuru zari zimaze imisi ziko ziravugwa ahatandukanye ku marezo sosiyo z'umugabo witwa Balthazar wo muri Guinea. Aho ibintu yakoze novuga ko aragahomera bunwa kwisi nzima. Ngira ivyo bamufatanye binagoye no gusobanura, kuko ntivyumvikana amavideo ariyo barenga 400 y'ubusambanyi ku badamu batandukanye. Biranateye n'isoni, ni n'akamaramaza. Ca tuje aho nyene turi kungo n'imiryango. Mbega ko abo badamu boba ari nk'abagore b'abandi bagabo, uno munsi ingo n'imiryango zokwiga iki kuri kijya kintu baraye babonye mw'ico kindi gihugu muri Guinea? Baraye babonye ko uwo mugabo, mbega hari inyigisho zikwiriye kugira basi kijya kintu kiduhereze icigwa ga mukozi w'Imana? Murakoze cyane. Ikibazo cy'uyu muntu maze imisi mbona kicana cyane ko bavyandika. Ego. Ntabwo ndamurondera je kuko sinumva umenga ntacyo ntoja kuronderayo. Ariko hari abazirondera ziya video ku bwinshi. Barazirondera baraziraba. Mu kanya narimo ndaca kuri Facebook nabonye aka video k'abanyeshuri bari mu ishuri bariko bararaba telefone, bariko bararaba mu ivyo bintu. Rero ko nyene naho bigeze nakabonye natsoga kora ko ndakurungikira ndavyibagira. Aho bigeze vy'ukuri si heza. Mugabo je niyumviriye ibintu byinshi cyane. Urya muntu ashobora kuba yabikora afise mission yiwe. Kuko none uri mu busambanyi, ugeretse ko kwifata video, ugeretse ko kuzibika, muri kazoza uri gutegura iki? Uno munsi abantu benshi turiko tubaho ubuzima, abantu si benshi bose ikintu cyose umuntu agikora kubera impamvu runaka. Uyu mugabo yakoze ibi bintu arafise impamvu yamutera gukora bino bintu. Kumbura ashobora kuba yaratumwe, hari mission yatumwe, usanga afise ikindi kintu kanaka ari karashaka gushika ko wewe cyatuma bikajya amavideo kugeza aho usambanya umugore w'umuntu w'umutegetsi, ubona ko ashobora kuba yo nakwica mugabo video yuko ayibika ntwibwire ko izoboneka. Uribaza ico kintu. Ico ni gice ca mbere. Aka kabiri, urabona ahantu isigeze ubundi bijya bintu bivanye nuko uno munsi rezo sosio ikurikiranwa n'abantu bo mu buryo bwose, abakiri bato, abakuze, urumva mu buryo bwose. Ubundi twari kwiyumva bakavuga ati ko iyi si iri kirakurikiranwa n'abana n'abakuze, ibi bintu ntibije ku mugaragaro kugira ngo bitazokwica ubwonko bw'abana buhava babikurikirana. Mugabo urabona ko byashiye bija ku mugaragaro, abana barabikurikirana bakabirondera. Kubera iki Satani yakoresheje iyo mpwemu igatuma binasanzara bikaja ku zindi mbuga zitandukanye zinavyemera kubigaragaza. Urumva ko ico cyose ari kibazo. Nice kintu rero tugomba kumenya. Tugomba kumenya ko uno munsi Satani ari karaca mu mayeri menshi cyane kugira ngo yonone ubuzima bw'abantu. Ari karaca mu mayeri menshi cyane kugira ngo yonone imiryango, yonone ugwaruka ruriko rurakura arusamazi. Kuko no munsi ugwaruka ruriko rurasama, kuko nimba umwana ashobora kwicara mu gitanda agafata telefone yiwe
akaja muri ivyo bintu akaraba Balthazar akaraba ivyo vya Balthazar biragaragara ko vy'ukuri hari ikintu ubwonko bwiwe buriko burononekara buriko buricwa kuko burya reka nkubwire ikintu umarana umwanya munini naco igihe kiragera ukabaco numarana umwanya munini n'umusambanyi uzosambana byanka bikunda numarana umwanya munini n'umusuma byanka bikunda uzokwiba ikintu uteberamwo rero usa naco ubu uyu munsi wewe waramaze kwiha ubwenge bwawe buri muri ibi bintu vyawe ukora umarana umwanya munini navyo uravyumvirako umunsi twogendana igihe kirekire cyane wo kwisanga usigaye uvuga ubutumwa Satani rero arimo gutebereza abantu benshi muri ibi bintu akonona ubwonko bwabo ku buryo bw'uko wisanga ba bantu nabo ubwabo batangiye kumva ziriya ngeso zamaze kugira gute kubafata uvuze kujyana n'ingeso zandukira cyane zifata abantu turi mu isi irimwo abato n'abakuze turi mu isi irimwo ingo zubatse koko bajya abantu bose bari bubatse barubatse abo yabikoreye uno munsi hariho ingo wanashima zisambuwe na bijya bikorwa mbega kuri twebwe nta ngorane nta ngaruka mbi bizova byafekta ku ngo nyinshi nkaho nk'umukozi w'Imana kugwarukanaho nico ndiko ndakubwiye kugwarukanaho bavyigenzemo gute ga mukozi w'Imana icambere kubijanye n'imiryango ingo abubatse mu bisanzwe urugo gubakwa n'Imana ko vy'ukuri uravye zijya ayo mavideo karaba abo bantu ukumviriza abagore 800 bo batsingo bose bakaja ku mugaragaro kamenyekana ko ivyo vyaha babiguyemo ko kumbure reka tuvuge ko hari n'izindi ngo usanga abagabo baja hanze canke abagore baja hanze mugabo ntibimenyekane iyo vyagiye bugikosa ryose rirahanwa iyo ryagiye ku mugaragaro ikosa ryose iyo rigiye ku mugaragaro rirahanwa rigafatwa rigakorerwa rigahanwa rero iyo iki kintu cyabaye muri ubu buryo iyi miryango ikaba iriko irabona ibi bintu vyabaye icambere njewe kubera ko mpagaze mu ruhande rwo gukorera Imana ncambwira imiryango abantu badukurikirana bubatse bafise ingo ncambwira ko urugo rwawe nukuruha Imana ikarurinda nawe ubwawe ukirinda izo ngeso zo kujana muri ivyo bintu kubyo bw'uko hava wisanga wagendeye mu zindi ngeso zidahimbara Imana kuko icyacu ubusambanyi kizana ibyago byinshi mu rugo kizana umuvumo wo kudatera imbere iyo urugo rurimo icyacu ubusambanyi nubwo mwoba mufise nubwo ubona umenga mu buryo bugaragara tubabona umenga watsa ama etage nta muryango baba bubatse impamvu ni yahe ajya amafaranga baronka herera muri ivyo cya kabiri nta kazoza bashobora gutegurira abana babo kubera iki icyo cyaba ariko barakora kiragenda kikaba umuvumo kikagenda kikinjira kigatera imiryango yabo ukazisanga n'abana barimo baravyara nabo ubwabo bariko bicwa n'ico cyaha canye icyo cyaha bakoze abavyeyi babo kiriko kirabera inzitizi uruvyaro rwabo muri kazoza none muravyumva none baza nk'ubu bajya abana urazi bajya abana burya muryango uburyo bakuranye igikomere aho bazoca mwibarabara abandi bana babavuga ati mwebwe so wanyu nuko turiko turabona video ya kandi muri bajya abana barafise abana baciye ubwenge uranze kubona video ya so wawe ukamubona muri ubwo buryo birateye isoni vy'ukuri aba mama rero abagabo mwubatse mwumve ko ari biteye isoni izo video zirateye isoni kandi nawe nimba ufise iyo ngeso kuko Balthazar yagize 400 nivyo no wagize umwe burya bose bakoze icyaha kimwe konyera mbere y'Imana gihanwa cyo kimwe none hariho umuriro w'abasambanije no wasambanije umwe nagira ukoze kenshi Imana iki yongeza amagakoni akaye gakoni kaye cyane nagira bwana Roger imbere y'Imana jewe nivye gato nunda kiba kinini none duhanwa cyo kimwe cyane nkushaka kumbwire ko nka Balthazar hajya guhanwa buri kuravuga nukwaye
none sinumva ngo imana izodukubita inkoni. mukwiye gutandukanya Ego. ingaruka z'ivyaha tubamwo hano ku isi hamwe n'impera y'umunyabyaha mu iherezo ry'ibihe. Ego. Ingaruka z'ivyaha tubamwo hano ku isi, uwivye ipantaro, Ego. n'uwivye amahera ya banki, nawe urumva ko ibihano bitoba bimwe bivanye nuko ubucamanza bw'isi bushobora guhanisha abantu ibihano bivanye n'ivyo bakoze. Wanashaka reka tuvuge n'ingaruka zabyo, urumva ko atari zimwe, ariko ku mperuka umunyabyaha n'umunyabyaha, umuntu atigeze yizera Imana ngo ahinduke ahebe izo ngeso akugweho ico cyaha. Icyaha ni icyaha. Rero dukwiye gutandukanya ubwo buryo bubiri. Hariho ingaruka z'icyaha tubamwe hano ku isi, icyaha tukora ku isi kigira ingaruka, hanyuma kandi hakabaho n'impera y'umunyabyaha ku iherezo ry'ibihe. Impera y'umunyabyaha rero ku iherezo ry'ibihe, umunyabyaha nakuvuga ngo ni icyaha n'iki cyaha ni icyaha. Mugabo hano ku isi bw'uyu munsi tukiri bazima, ndashobora kugukubita nkakora ikosa nkakwiba utuntu twiwawe, nkakwiba ye kamera, mugabo nkasanga simpamwe kumwe n'uwivye amahera ya leta canke yakoze ibindi bintu. Urumva ntabwo amakosa aramwe, sentare ntidicira urubanza kumwe, mugabo kwihereza ivyaha n'ivyaha. Rero woshaka akabikora yokora byinshi bishoboka, kuko urumva naho yokora bikazohanwa cyo kimwe n'abakoze byinshi. Hanyuma imiherezi byo kubikora kugira ngo nenda kubaza, uremeza ko hari amahoro y'umunyabyaha? Umunyabyaha yabaho ubundi umunyabyaha ngira nta mahoro afise, ntibibaho. Ndagira nkubwizo naho tureke nakuvuga ngo kwizera Yesu nta mahoro y'umunyabyaha. Iyi si yagiye ica ko abantu baba sitari bakomeye bagendeye mu ngeso mbi, iherezo ryabo ribari. Kandi igihe nkubwira ikindi kintu, icyaha gikora ntibakubona winyegeje, mugabe yurendegeye ukabandanya imbere biraza bikamenyeka. Mbona na Baltazar twaramumenye, none warabize no muri politike ko mena byo bari batse muravyumva. Kandi nk'ubu iyo urabona buye satani n'umujo, satani aragufasha akagukoresha kunyegeza ko umunsi umwe azokurekura ukamenyeka. None urumva nk'ubu yari yanyegeje ibara rikabarira gute, rikabarira amakungu n'isi yose tukabimenya. Rero ndashaka kubwira ugwaruka ruve muri izo ngeso, ajya ama video ya Baltazar ntacari bubamarira, ntacari bwungure muri kazoza kayo. None uno musi nkingo ziriko zirasamazwa nazo najya ama video umva amaherezo ya ingo zisamazwa najya ama video mu buryo bwayo kuyaraba. Hari abantu bamaze imisi yo barayata ku mwanya, arabubatse. None bayaraba kugira ngo muri bo bibungura iki? Arubatse, afise urugo, arafite umugabo, arafise umugore, ashaka bimwungura iki? Nta kintu vyo mwungura, ntaco vyo mufasha. Keretse rimwe na rimwe asanze nawe bwiwe ashobora gusanga nawe bwiwe yafashwe n'izo mbaraga z'umwijima, akisanga yakoze ivyo vyaha. Rero iciza ntidusamazwe n'ivyo, muze twubaha Imana, muze tubinyankamugayo, tureke basi no kuba bakizwa, basi tubinyankamugayo. Umuntu wese yumve vy'ukuri ko akwiye kuba umuntu atagira umugayo mu kibano, mu rugo rwiwe, mu kazi kiwe, abo nyankamugayo vy'ukuri byo bari kiza gusumba. Kandi iyo ubaye imyankamugayo wewe ubiga icapo kiza ku rugo rwawe, ubiga icapo kiza ku bana bawe, ndetse n'ababanye baravuga ati vy'ukuri muri quartier turafise umugabo w'inyankamugayo. Ivyo bintu rero biriko birabateza umugayo, biriko birabashira ko agasembwa. Tubinyankamugayo vy'ukuri, twirinde utuntu tudusembwa nk'utwo. Yego. Reka tugane ku musozo w'ikiyago cacu, aho tweko turavuga ku bitandukanye n'ingaruka mbi z'ubusambanyi. Wanashima ubusambanyi bwakabaye kera burakuviramo umuvumo, niko waruvuze bwana mukozi w'Imana. Tugana ku musozo w'ikiyago cacu, none uno munsi nk'umuntu yumva nawe izo ngeso zaramubereye akaranda, yokora iki nk'impanuro? Urazi mugire icacu ubusambanyi kiri mu kintu kigoye guheba, kiragoye guheba cyane.
usanga ari intambara ikomeye mugabo ndakubwira ukuri kumbure uri kuradukurikirana urabijamwo kandi ubifata ibisanzwe ariko nagira nkubwire uri kurakwega karambaraye mu buzima bwawe impanuro no guhanura nuko wobivamo kegera Imana ugahinduka ugahinduka ugategura kazoza kawe kandi kambabwire abantu bariko baradukurikirana igihe cose uzotegurira kazoza ukagategurira mu cyaha ivyo uri kurubaka uriko wubaka ku musenyi bizobomoka umunsi umwe ushobora kuzovyubaka imisi myinshi cyane ariko umunsi umwe bizobomoka ntugategurire kazoza mu cyaha kumva kumenga gukora ubusambanyi nivyo biriko biragufasha gutegura kazoza kawe kumva kumenga kwica kononera abandi nivyo biriko biragufasha gutegura kazoza kawe gerageza utegurire kazoza kawe mu cubahiro wiyubahe ubaho umubiri wawe ubahe ubuzima bwawe bw'uyu munsi na kazoza birabaje cyane kubona umuntu yateye imbere babaza iterambere ryiwe yararigeze ko wanashaka bamubaza suruse iyo ryavuye bagasanga ryavuye mu kononera abandi mu kwica ivy'abandi nakaga gakomeye tegurira ubuzima bwawe bw'ejo hazoza mu kubaha Imana tegurira ubuzima bwawe bw'ejo hazoza mu kwiyubaka mu bunyangamugayo no mu guteza imbere ubuzima bwawe butagira agasembwa bizogufasha cyane ntukifuze kubaka ubuzima bwawe usambuye bw'abandi ni icyago gikomeye ego reka ndagushimire cyane bwana Roger murakoze cyane natwe turabashimiye ego yari Roger Nduwimana twari kumwe n'umuvuga butumwa evangeliste aho tweko turaga kubitandukanya abadukurikiye kuva mu ntango gushika mu mpera mwagize neza cyane uhoraho Imana ibahe umugisha bye bye